Mwiteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubara natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be no ku wahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Guillaume Bunyoni. Mu minsi mike iheze nibwo amagara General Bunyoni ivyatangajwe ko ageze habi cyane. Mu minsi ibiri iheze nanone bikaba vyaravuzwe ko ashobora kuba amaze kononekara mu mutwe. Twaheruka kubaha amakuru avuga ku magara General Bunyoni yifashe nabi iyo yari mwibohero rikuru rya Gitega, ahabiwe bamenyesha ko atakivuga kandi atakibona neza. Radio RPA yatangaje ko umukuru w'igihugu yatangaje amakuru ko n'amagara mu mutwe ya General Bunyoni yifashe nabi cyane muri no misi. Ngo vyo bigeze habi aho Bunyoni bagiye kumuraba mu cumba afungiyemwo baramubura basanga anyegeye munsi y'igitanda. Aha RP kavuga ko Bunyoni atakivuga ndetse n'umuganga yashoboye kumupima ngo nawe aremeza ko Bunyoni ageze habi cyane mu bijanye n'amagara yo mu mutwe. Hari amakuru yagiye habona avuga ko hari intumbero yo kumugira umusazi. Iyo ntumbero ikaba yarafatiwe hejuru ndetse n'abategetsi bahambaye cyane mu nzego nkuru z'umutekano n'abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishiramwe APRODH yibukije ko uburyo Bunyoni apfunzwemwo isolema total bunyuranye n'uburenganzira bwo munyororo. Mbonimpa yasavye ko uburenganzira bwa Bunyoni mu munyororo bwobahirizwa. Tukabibutsa kandi ko Bunyoni yahagaritswe muri ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 ahapfungiwe ntarekuriwe kubonana n'abandi banyororo, akaba afise icumba yisangije atahahurira n'abandi. Ujejwe guteka imfungurwa ziwe nawe ntibigera babonana, azizanirwa n'abapolisi bamucunze canke umukuru w'ibohero. Bunyoni ntarekuriwe kugurura umuryango w'icumba apfungiwemwo, nta n'imfunguruzo afise, niko umukenyezi we n'umwana wiwe bararekuriwe kumuraba kabiri mu ndwi, ariko ntibarekuriwe kumuvugisha mwibanga. Hategerezwa kuba abapolisi bumviriza ivyo bayaga. Ikena ry'igitoro noneho ryaje kuvyunyura, ubu abiwe bamugendera kabiri mu kwezi. Mu makuru ahari kandi nuko munsi yatangajwe ibindi bidasanzwe. Bunyoni ntavuga, ntabona, ntiyumva. Ubu nibwo butumwa twarungikiwe na bamwe mu bakora mu iborero rikuru rya Gitega aho babandanya gutabariza General Bunyoni. Bano bakozi bavuga ko bafise amakenga ko ho bari umugambi wo kwica Bunyoni, bakaba badatahura ingene kandi amakuru y'ingwara yiwe azwi ariko ntihagire igikurikira. Banditse bagira bati: mwarakoze gushira habona amakuru y'ingene amagara ya General Bunyoni yifashe. Ubutumwa bwanyu bwarashitse kure. President Ndayishimiye yavuye arungika baja kusuzuma uko ameze, basanze atavuga, atabona, atumva. Bishitse akavuga naho avuga ibitaroranye, agoma ameze nk'ikiyingiyingi. Ubu baramana imfungurwa kanka, haraho yemera kunywa amata gusa. Mu mwanya wa mbere bari bemeye ko acajanwa kwa muganga, ariko ntawuza havuye ingingi bihagarika. Ikintu kiduteye amakenga kurusha ni umugambi wo kwirukana umukozi ajejwe kumutegurira imfungurwa. Kuva kuwa Mungu mwijoro baraje kumubwira ko yosohoka, ariko yarabankiye, yavuze ko yamaze kuryama. Uyu munsi naho basubiriye kubivuga rwose ngo umukozi navyo maze bazohore bamugaburira ibivuye mu bohero. Bikaboneka ko hashobora kuba hariho umugambi mubi cyane. Mu masaha yitereye kuri uno munsi hashize amasaha abiri iyo nkuru igiye ahabona. Ni inkuru dukesha Radio RPA. General Bunyoni nanone yoba ajejwe kwinjizwa ibitaro bikuru vya Gitega nk'uko amakuru adushikira abivuga. Iyi nkuru tuyikesha Radio RPA, aho RPA yatangaje ko Bunyoni yajanywe mu bitaro uno munsi saa 5:30. Yagiye aherekejwe n'imodoka 8 zirimwe iz'abakozi b'iperereza, abajejwe umutekano n'abacunga ikirimba c'umukuru w'igihugu. Kuva mu ndwi iheze nibwo amakuru yo gutabaza kubijanye n'amagara y'umunyororo Bunyoni bivugwa ko atarakibona, atavuga kandi atumva. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye APRODH nawe yamenyesheje ko muri ndwi ko Bunyoni amerewe nabi rwose bivuye ku kungene abayeho yugaranywe isolema total, ku buryo atanumwe bashobora kuganira. Aha kandi Mbonimpa yaravuze ko uburenganzira bwa Bunyoni nk'umunyororo buriko burahonyangwa. Yasavye ko bomureka akaja kwivuza kandi agahabwa uburenganzira bwo kubonana n'abandi banyororo. Aha RPA yanamenyesheje mu ntango z'indwi ko amagara yo mu mutwe wa General Bunyoni aho yoba asiganye gera munsi y'igitanda. RPA yavuze ko mugambwa yavuze ko Bunyoni afise distress
psychologique igeze kure cyane. Mu nkuru zagiye zirashirwa habona mu gatondo ko kuri uyu munsi benshi basubiriye kwibutsa ko Bunyoni ageze habi, banashira habona amasengero ya bamwe mu bakora mu ibohero rikuru rya Gitega, bo bavuga ko bakeka ko hari umugambi wo kwica Bunyoni. Ivyo babivuze bafatiye ku kungena umukozi ategura imfungurwa za Bunyoni ariko arirukanwa ngo ahabwe imfungurwa zo mu ibohero. Inyuma y'ubutumwa rero niho hacafatwa ingingo yo kujana Bunyoni mu bitaro. Tubivuge tubisubire, umunyororo n'umuntu nk'abandi arafise uburenganzira bwo kwivuza. Birababaje kandi ingene mu mabohero y'u Burundi hapfira abanyororo benshi kubera bankirwa kwivuza. Kwankira umunyororo kwivuza ntaco bipfana n'igihano yaciriwe na sentare, kumwankira kwivuza kandi no kumuhohotera. Abategetsi batwara mu bohero ngo nabo barakwiriye kuza barakurikirana ivy'abanyororo iyo abanyororo bapfuye kubera bankiwe kwivuzwa, bisa ngo nko kubagandagura. Hari ikindi kintu kandi kigora benshi gutahura, uburenganzira singabire duha abacu canke abo dukunda. Uburenganzira bugenwe kirimwa muntu, mu kubaha uburenganzira bw'abajya bari kure yacu niko duhamagara ko n'ubwacu bwubahirizwa. Ariko ntitwibaza ko uburenganzira bw'abandi butubahirizwa, tuba tumenyereje ko n'ubwacu butubahirizwa. Abategetsi benshi baribagira ko mu kubaha uburenganzira bw'abo badakunda baba bahamagaye ko ubwabo buzubahirizwa mu gihe nabo batazoba bagikomeye. Nuko benshi bazi ivy'urukino rwa politike ingene bigenda iyo umutegetsi akuwe mu mabanga canke se hagize ikindi kimushikira kigatuma atabandanya kurangura amabanga yaba ajejwe mu kazi kiwe ka misi yose. Mu yandi makuru ariko aravugwa, umumenyesha makuru w'umukenyezi Sandra Muhoza yasubiriye kurengutswa imbere y'ubutungane, abamuburanira bagasaba ko arekurwa vy'agateganyo. Inyuma y'umwaka urenga apfunzwe, umumenyesha makuru Sandra Muhoza yaserukira Ingozi, kimenyesha makuru cigenga ca Nova Burundi, yarengutse kuri uyu wa kabiri imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Ubwo rubanza rwari rurindiriwe cyane, rubaye nyuma y'amezi menshi atazwi ico ubutungane buzokora kuri iyo dosiye. Ababuranira umumenyesha makuru Sandra Muhoza barongowe n'umushingwamanza Prosperi niyo yankana, basavye ko arekurwa vy'agateganyo. Ku bw'abipfungwa ry'umukiriya wabo ntirikurikije amategeko kuva aho sentare y'iyungururizo ya Mukaza itangatije ko idafise uburenganzira bwo kuburanya urwo rubanza. Kwemera ko atabo bashiyo sentare ifise bihanagura ivyari vyakozwe gushika uwo munsi mu ntambuko z'urwo rubanza, niko vyatangajwe n'umushingwamanza niyo yankana, abona ko uwo mumenyesha makuru yabujijwe umwidegemvye umwaka wose urenga hahonyanzwe amategeko. Yaciriwe gupfungwa amezi 21 muri Kigarama mu mwaka wa 2024. Yagirizwa ubutumwa bwaciye mu mugwi wa WhatsApp. Sandra Muhoza yarasanze urubanza rwiwe n'umutahe bitagira agaciro kwigenekerezo 13 ruheshi mwaka wa 2025, bitangajwe na sentare y'iyungururizo ya Mukaza ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ariko yagumye apfungiwe mu iborero rikuru rya Bujumbura mu mpimba gushika yungururijwe mu iborero rikuru rya Ngozi kwigenekerezo ya 26 Nyakanga guheze. Irungikwa ryiwe rero ryari ryavuye ku ngingo yo kuburanisha urwo rubanza mu ntara hikekwa ko yakorewemwo icaha. Ivyo yagirizwa kandi nawe arabihakana. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza yagirizwa ko yasangije abandi kubw'abajejwe mu butungane ubutumwa bubonwa ko ari ubushobora guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba ugwanko rufatiye ku macakubiri. Amwegereye barahakana ivyo yagirizwa, bakabona ko biriko biva kuri politike, bakanabibonamwo kandi kugerageza gutera ubwoba abakora umwuga wo kumenyesha amakuru ntibakore mu bwigenge. Haraiza amezi menshi amashiramwe aharanira agateka k'abamenyesha makuru nka RSF na CPG adahengeshanya gusabire kugwa rya Sandra Muhoza, yiyamiriza ipfungo ridakurikije amategeko. Kiretse ko atari gufungwa ntiyari kumarayo n'undi musegonda, niko vyashikirijwe na Sadibu Malonga arongoye ibiro vya RSF muri Afrika yo munsi ya Sahara. Ayo mashirahamwe akabona ko ipfungwa ryo mumenyesha makuru ryerekana igifungo cama cibonekeza mu ipfungwa ry'abantu mu Burundi nisubira inyuma mu bijanye no kumenyesha makuru muri ako gahugu gatoye ko muri Afrika y'ubuseruko. Benshi rero ku ngingo yitezwe cyane nuko sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi itegerezwa kuzogera icishikirije mu minsi iri imbere ku gisabo ciwe cy'ukare kurwa vy'agateganyo. Urubanza rwamaze kuba nk'ikimenyetso ruriko ruvuga ko vyinshi mu bijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza iciyumviro mu Burundi abimenyesha makuru vyigenga bibandanya bicungerwa cyane nkuko amakuru adushikira abivuga.
Tukiri kandi mu imbere ko tubandanya n'ibindi bitari ko biravugwa mu gisata cy'ubutungane, reka tuje mu gisata cy'agateka kazi na muntu aho bivugwa yuko ikiringo c'umuhingo udasanzwe wa ONU arabagateka kazi na muntu ku Burundi congewe. Inama ijerwa agateka kazi na muntu muri ONU yarafashe ingingo yo kongerera umwaka ku kiringo ca Fortune Gaita Zongo, intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazi na muntu mu Burundi, ariko Gitega yo ikagoma ihagaze hahandi. Uwo muhinga w'umunya Burkinabe ntarekure guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi. Amatora yari yitezwe muri indwi i Geneve nta gitangaza abayemwo. Ku majwi 23 yatoye ego 9 arabihakana, 15 nayo abempfa gusa. Iyo nama igera 60 yongeye ikiringo c'intumwa idasanzwe ijejwe gukurikirana agateka kazi na muntu mu Burundi. Uwo mugambi ntugarukira kandi kugonyanga agateka kazi na muntu n'ivya politiki. Iyo nteguro iriyamiriza kandi ihonyangwa ry'agateka kajanye n'ubutunzi, imibano n'imico kamana cane uburenganzira bwo gufungura neza, kwivuza, kwiga no gukingira abantu bageramiwe. Mu cigwa yerekanye, Zongo yaremeje ko amatora yabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 atangorane yabayemwo ikomeye, ariko akanashikiriza imyitwarariko yiwe kubijanye nuko ayo matora yakumira atarimwe umuco kandi yemegwe na bose. Yaraneguye ko urubuga rw'ibimenyesha makuru rwagabanijwe, igabanurwa ry'ibinyamakuru, ubwoba n'iterabwoba vyaranze amatora. Kubwa benshi rero abaharanira agateka kazi na muntu, ukongeye gukiringo no kwiruhotsa ku bakorerwa mabi. Ni ikimenyetso gikomeye kubijanye no gufashanya, niko bishimwe na Ahmed Niyongera serukira Akati Burundi abishishije ku rubuga rwe rwa X rwazo rwitwa Twitter. Yahamagariye ariko kuba maso kudahana kubandanya kwibonekeza mu gihugu. Mu kwezi kwa myandagaro guheze, amashirahamwe y'abarundi arenga 50 harimo Akati Burundi yari yandikiye urwandiko inama ejejwe agateka kazi na muntu kugira ngo izotore ego. Muri iryo kete ryuguruye, ayo mashirahamwe yari yamiriza amabi abandanya kogwa, ubwicanyi ndengera butungane, nyiruzwa ry'abantu, gupfungwa gasakisaki, kubarezwe gufa abantu, gushurashuza abakenyezi no kubuza uburenganzira shingiro. Abateye umukono kuri urwo rupapuro bibutsa ko amatora y'abashinga amateka n'amakomine yo kugenekerezo ya 5 ruheshi uyu mwaka yabaye mu coka c'iterabwoba no gukumira batavuga rumwe n'ubutegetsi, bituma haba amatora atagiramwe batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo mashiramwe yaragabisha kandi kubigwanisha biriko bihabwa imbonera kure abanywanyi bo muhari urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD rwitwa inkorabara n'amashiramwe mpuzamakungaranira agateka kazi na muntu. Gitega rero irarahira ikarengwa. Userukira Burundi i Geneve Elisa Nkerabirori yari yamirije isekeza ryo kwigisha ibinyoma ryataye igihe, akemeza gutyo umurongo ugumye wa leta. Ku ruhande rwiwe, intumwa idasanzwe yasavye indongozi z'u Burundi kugira ibiganiro bihuza bose bifatira kuko amakungu yiyemeje. Ubumwe bwa Buraya ari nabwo bwashizeho iyo ngingo yemejwe, bubona ko ibibera mu Burundi vyoguma bikurikiranirwa hafi ushika habaye amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Brussels kasaba ko Gaita Zongo aronka uburenganzira bwo gushika ku butaka bw'u Burundi, igisabo ciyamirizwa na Gitega. Tukabibutsa kandi ko ikiringo c'umuhinga wa ONU ajejwe gukurikirana agateka kazi na muntu mu Burundi cashizwe muri gitugu c'umwaka w'ibihumbi 2021 mu nama igiri ya 48 y'agateka kazi na muntu. Yakurikiye kandi amatohoza ku Burundi yatangujwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 kugira ngo yegeranye ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ryari ko riraba kuva mu ruhagarara rwo muri Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2015 ryatangujwe n'ikiringo ca gatatu ciyamirijwe no c'umuhisi Petero Nkurunziza nk'uko amakuru adushikira abivuga. Hari nandi makuru turiko turabandanya gutohoza muri kano kanya, cane ayaba ariko aravugwa mu gisata c'ubutungane, agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Gusa kandi imbere yuko tusozera no makuru ntitwosozera tutababwiye ko ibiziga bishasha vyatowe, abanyagihugu bagasaba ubutungane aha ni Gitega. Abantu babiri batoye bapfuye ku munsi wa kabiri mu gitondo c'indwi ku mitumba ya Ndava village na Ruhagarika muri komine Bukinanyana ho mu ntara ya Bujumbura. Ivyo biziga kandi vyongereye ku rukurikirane rw'ibiziga birobwa canke bimaze amezi menshi bitogwa mu karere ka Cibitoke gahana imbibe niyo komine, ahamaze guharurwa ibiziga bishika 13 kuva mu kwezi kwa kane kubw'ibiharuro vy'ikinyamakuru SOS Media Burundi.
uwa mbere yamenyekanye ko yitwa Roti yaba ku mutumba Ndava Village kubw'intahe yari yavuye ku muhana iwe buca bwaho, akaba yari yashoye impene iyo bayaguzwe amafaranga ibihumbi 450. Nyuma yo kugurisha iyo mpene yoba yaciye anywa ugwagwa ari kumwe n'imbonerakure abanywanyi mu bari urwaruka rwa CNDD-FDD umuganga uri ku butegetsi muri ako karere nyene. Urwaruka ngo rwa rwaramukubise cyane imbere yo kumwiba ayo mafaranga, mu gihe yari yakomeretse cyane yaciye ajanwa ku kirindiro cy'igipolisi, igipolisi naco kiranka kumutora. Urwaruka ngo rwa rwahawe itegeko ryo kumujana ku bitaro, ariko rwa rwamutaye mu ruzi Kagunuzi. Ikiziga ciwe catoye bukeye bwaho caratwawe gushika ku ruzi Rusizi. Imbonerakure zitatu harimwo umukuru w'umutumba zarahagaritswe ku Ndava ku mvo z'ivyo vyabaye, zaciye zijyanwa mu gasho k'igipolisi Bukinanyana ku mvo z'amatohoza. Ikiziga kigira kabiri naco catoye ku nkengera y'uruzi Muhira. Uwo munsi nyene ikindi kiziga c'umugabo caratoye ku nkengera z'uruzi Muhira, ibiganza bifatanijwe n'ishati. Ngo yishwe atamenyekanye yaciye afubwa aho nyene. Abanyagihugu bo kuruhagarika bababaye basaba ko abakoze iryo bara bamenyekana bagashingizwa mu butungane. Ivyo biziga bibiri bushasha vyatowe vyiyongereye ku bindi vyahora bitorwa. Kuva mu kwezi kwa kane ibiziga bishika 13 vyaratoye mu bice vyinshi vy'akarere ka Cibitoke, Gahana, Rubibe na Bukinanyana. Vyinshi muri ivyo vyaciye bihambwa vyihuse bitamenyekanye canke ngo bipimwe. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke s'abone niba utarafyinda ko kugira ngo utoshecekanwa nadushikiriza. Usangiza n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yo muri politike, agateka kazi na muntu, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bisata bitandukanye. No Muhoza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora. Amakuru yacu yo arabandanya.